ngo Rede Tabara na FNL batashe ati bakasaba ibiganiro biba leta nivyijeje n'utari Rede Tabara n'utarinde leta ijejwe kuguma yumviriza abana b'igihugu igatora umuti ibibazo byose bayishikirije mugabo hari ikintu wibagira nk'ubu harashobora kuza ugasanga ari mu badesimye ya famiye hanaka iyo famiye aba victime bacavuga ati none uko nyene muramuretse yidevereze ejo ugibone bamwihoye ingorane zibazwa igihugu leta umva hariho abo usanga burya mwene ivyo vy'imigwi igwana hariho ico bitaremenera n'ababikwegewemo hajya usanga 90% n'ababikwegewemo atari ivyo bazi hariho abamaze gutaha cendazi gwaruka hari n'uwonzi jewe nyene nzi yagiye aca mu Rwanda bataha arashika ngaha arashika muhira aranatuma ko yatabaye kwikorera akagambi ati murazomumbwirira Mutama anterere ngomba gukora akagambi kameze uko nuko kandi yari mu bagwanyi yarambwiye ko hari n'abandi baje azi none ko mwavavanye navyo noneho ubu mutima ni wo kubaka igihugu nirirwa ndaraba abantu bose n'abahora bavuga nabi baravuga bati oya twubaka igihugu rero ntitwobaca inkokora rero na mbere jewe hariho societe civile muri Congo bigeze kumbwira ko bagiye en contact n'abajene barimwo bashika ngo 600 ambwira ati none twababwira batahe mwo bakira ntabwo nyarutsa mbere ni wawushaka uwo bayara gukontact urabi telefone yiwe twivugane Rede Tabara twatwaye urwandiko twavuga yuko tugomba kumenyesha majambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi President Ndayishimiye avuga ko yoganira n'uwari we wese wafashe ibigwanisho rero na Rede Tabara ubona yuko atagushaka kurimo neza tubona atadetermination rero tukibutsa ko muri Rede Tabara twafashe ibigwanisho kubera abarundi twafata amaboko umugongo waba amatora adakumira atahonja wangura ubutegetsi bukareka gufata abo badahuje ibyinzira bya politike nk'abana cyo cyatumye rero Tabara hamagaye mu itangazo ryaheruka mukuru w'igihugu nyine Ndayishimiye kumvikana ku bisabwa kugira ngo habaye amatora yizewe na bose kuri Rede Tabara rero tuvuga ngo kuvugana gusa cyane ngo no gushikiriza ibisabo byacu gusa ahubwo twebwe cyo dusaba no kwicara tukaganira tugatorera muti ibibazo Burundi burimo hariho no kuvuga les arbitres abahagarikira ibiganiro kugira ngo dushobore kugira ngo dushitseko icyatumye dufata ibigwanisho rero kiragaragara inyishu yacu itegeza kibonekera rero ko nkuko bivuga President Ndayishimiye avuga yuko yamenyeye iby'ibiganiro aravuga yuko ubwo buramba afise muri ibyo biganiro yobukoresha reka aravuga ibintu bigasha mu buryo yizewe n'impande zose yaba yari imvugo ikijya mu ngiro ako kaba yaravuze yuko ari we amenyereye iby'ibiganiro ubundi kubivuga gusa ku munwa nko kuvuga nko mengo kandi yaragatumye k'abantu yaba yashyize mu ngiro ibisabwa bikorwa bigakorwa iyo bari inzira nziza cyane ariko arafata kuko uravye nta shaka rihari rigaragara ngo byo bikorwa ni ibintu ariko aravuga gusa ku maradiyo ariko n'ibintu ntavyo tubona neza nta bihari